Wamvuze nabi. Ujya munsi nariko nari naronse content nari naronse inkuru y'imvaho canda vuguta kandi ubwo ntari yari inkuru yo canke yari inkuru bon n'uburiga sindamenya neza no yuko wanyimye umwanya cyo bituma rero tugomba umwanya kandi wabaye inzobe none se amavuta wariyambije man wariyambije nabaye we nacho bitwaye n'ubati ngo laki ngo nango nibibazo kuvugana njamwamba mu ngaruka ndimwo nyene kabisa ubu twakuvyishurako ntashaka kuvyishura ati warigeze kubiburirwa kuyane kuburirwa burya kuntu umuntu ashaka kubwirwa ikintu yani kitaraba ariko gishobora kuzoba kandi burya je mu nizera yuko umuntu ashobora kugira impamvu abantu benshi duhura n'ibibazo no kubera ko tuba tutitegura ingaruka z'ibibazo twohura navyo tuzagutangura kwiyuko ngere tugomba ku yani kugwana n'ivyo bibazo tumaze kubishikamo ahubwo mwankanizeza ati rero ni iyo umuntu yitegura ikibazo mbere yuko iyo umuntu yihaye inyishu mbere y'ikibazo yuko kiza biramworera sana je nyene ko cishura nafata umwanya wo kwiyumvira avuga ati ngo mbega nganishure gute aragarutse arakubwira ati mimi nuko Imana kwinginze ni mbabarira turera n'abana nituzave ducanga abana nyene niyo mpamvu navuze ati kukatavya donc ico ni cyumviro cawe sivyo ntavyo yavuze sibyo ngiye umunsi yabivuze nije nzomikunda mwishura kandi uko nzomwishura uzo wobibona nyene igihe nico nyene cyama rero sishaka gutanga igihe nanje ubwiza ngo n'amafaranga icyo ndi cyo ni kimwe nuko niko Imana inyitayeho Imana iranyitayeho nubwo muvuge ko abantu bose Imana itabitaho baba irabita none bone nibameze neza we nibona kumeze neza akataraboneka ku mateka y'u Burundi Dieudonné Samuel n'umurundi asanzwe aba ku mugabane wa Amerika asanzwe ahurikiye mu gisata ca sinema yatuzaniye bishasha yakoze vyinshi yagaragaye henshi yagaragaye muri vyinshi bijanye na sinema aho yagiye agaragara ku mbuga zikomakomeye ku isi zisanzwe zidandaza amasinema aho ndavuga nka Hollywood, Netflix, Criminal Minds n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye zikomakomeye ku isi agiye kugaragara ku butaka bw'u Burundi vuba cyane atuzanira resi ry'akataraboneka hagiye gusha bura bakunze akoresha umwanya media yagareze ko umeze bien je ndameze neza sana ndashima nyene nkuko ngene mubibona turaberewe je na Mimi turaberewe cyane oya costume burya yuzura neza umuntu ashize ko ishati ninuze ishati n'amatayi ega siganero ivyuma nyene sigavize umubiri wo kwerekana umeze neza none Mimi nibyo umeze neza ndabibona kwisha yani hari yaciye umwaka nawe ntarabonana nawe yagana kubigintu kimwe nyuma y'umwaka wabaye icu kimwe by'ugwego ruri hejuru nyuma y'umwaka w'ikiyo nawe wampebye oya waramamaye rega kandi uri biza n'amatournage menshi hezi amashusho y'umuntu ndugakora izindi ubu nawe uri muri ingaruka nyene ibintu nk'ivyo kandi waramize urambura nikizwa turi imbere ya kamera waramize urambura Mimi wena nigize no kukwandikira kera sana nyene uwo mwaka nyene uwiza gusaba ikiganiro ukambwiye ati nyene urumva ngo ndacabyiga kwanza ndacabyiga nyeje ndabitara nyene nk'aba star kumgene kera sana mwavyumvise ni kera sana ama bon appétit kwanza merci beaucoup nyene by the way kandi muri film ngaruka nawe nyene wiremwa amaboje ndome we nacho bitwaye n'ubati ngo laki ngo nango nibibazo kuvugana njamwamba mu ngaruka ndimwo nyene kabisa ubu usiga uri mu ba actrice nyene bariko barabikora neza sana nyene bigashimwa ni naco gituma ugenda uronka n'amadira atandukanye ko ni wirengagize yuko yukiki nyene ubu yasigaye numva ko usigaye uri mu bantu basigaye bayoboye yani mu kuvuga ati je ndakene kukinana n'ujya mu acteur yani uwisemwe oya numu acteur ukinana nawe ni umwihitiramo aya stanurambeshe yenda kubeshe kugira ngo bigende gute urambeshe uwo dukinana nje ndamuhitamo gute habwe barampitamo yani ubunya muri contract yawe iravuga ati je ukene kuginisha muri filme yawe ndihitiramo mu acteur tuza gukinana
oya tarije mba nanditse filme. Oh my goodness. Yeah. By the way, Nestor, yo. ko waberewe cyane. Nyene nabibabwiye nyene twabereye vyatani ko uyu munsi navuze ko naraza kunigije kandi Tambaye nanze nambaye imvutano. Oya kandi oya no kuri waberewe vyatari uraberewe sana kandi kubigina naco iganiro ca mbere nkoze kurikoresha umwanya media mberewe kuno kona. Cyane Mbe naranegije sana nkambara amasengre ibiki nibiki carabwa uyu munsi raze ko zagurana n'ivyamamare kandi umuntu wa mbere nibaza cyise ko ngomba guhura nawe yari wewe waberewe gusa yibagiye kimwe yibagiye ikintu kimwe yibagiye kwambara ishati munsi costume come on uraba nambaye ya fusi nambaye ariko ndibarize sisi nyene yavuye mu nzu wabibonye yabibonye nyine niwe namitamwe muzi nambara canke yagutorotse uyu niwe namitamwe muzi nambara nukuri bima ni star sisi namujua sana ni star kama wewe nyene na mimi yani dushemwo limite mu kubaza canke tuvuge yani canke mbaze cyacu cyose no bankeneye kumenya uraba kubaza n'uburenganzira bw'iwawe nanje kwishura n'uburenganzira bw'iwanje okay sasa mu byukuri mimi unabona jiste nka twebwe nubwo ndi kunkora nk'umujournaliste kuri koresha umwanya media yani dusanzwe dukora jiste Genesis nyene nka Stonens nk'ibisanzwe hanyuma then kenshi twama dushingira ku bibazo bikusanga bikunda kuba mu makouple canke mu ngo canke mu babanyi nyene ibintu nk'ivyo on sasa kiriya gihe narakubona ikenda kugira mimi je ndashaka kuvugana na wowe kuko ndanavyibuka kiriya gihe igihe bavuga ibintu byinshi nyene kuri wewe yani nanakubwiye ati yani umutipe ari ngaha uravyibuka yapo so uva rero ari kibazo nyene gushika uyu munsi nyene nkikeneye nyene kubaza ko nari nyene kuzo kikubaza wowe nyene ku giti cawe kandi I'm sorry nubwo bicigiye kirekire umva nibaje ikibazo cy'ubujuju ati waragize of course yende waragize cyagiye mwamamura koresha umwanya mbega rimwe ngujya hajyanye urazikoresha umwanya ibintu yakoze Arif oya nyene yoza ngahano mubwira oya bivuge nari nazi hano kwanza koresha umwanya ingo gatoya ngwino hano mubwire kubera iki wa munsi wamvuze nabi ujya munsi nariko ndakona nari naronse content nari naronse inkuru y'imvaho canda vuguta kandi yuko ko ntari ndakuru yari inkuru yo canke yari inkuru bon nuburiga sindamenya neza no yuko wanyimye umwanya cyo gituma rero tugomba umwanya kandi wabaye inzobe none se amavuta wariyambije amavuta wariyambije n'amahera so nyene nk'uko ngene uvyumva rero naco gituma naje nagize kwandika ndakubira ati jewe kuko ntabwo ndi kandi umuntu muranumvira umuntu jiste ku ruhande rumwe arashobora kuba warigeze kuvyishura kenshi ariko abantu bose wavyishuye ntabwo yani sindaba satisfy kuko ntabwo ndigera mbaza ikibazo nari nkeneye kubaza ngo bishoboka gute kugira ngo umumama unukuntu mbanze ukungene kugira ngo muvyare mubanza gukoma induru muna numva rukuboro bana barorenderera n'inzira kugira ngo umwana abashe kuvuka yobasha gutabana biwe umaze kumva umugabo wawe ariko avuga ati ngo wataye abana bawe ahantu wari urukibara kigano cambere gite natangura kubivuga wowe wiyumvisemwo gute bo bitewe nuko ndamuzi nta byanshituye pe kime gusa bwari bwa mbere nyene ngize intambara njya kuri rezo social ariko bwari nari namushasha kuri rezo social narasenze imana kuko buriya ukuri nyene kubakuza umuntu kandi impamvu kiriya gihe mwandondera nyene sinda bitabe nuko mwebwe nyene mwe mufite amakuru menshi muguma mwakira yarabasanga ku kazi harabo yaha amahera aba journaliste benshi baramaze kumbwira ati yaraduhaye amahera kugira ngo dupostinge ibijya bintu tugucafuze tugirike nyene ubu baramaze bakaza kunsaba imbabazi rero ariko icyo nzi coco nk'umukristo nzi neza yuko buri kintu cyose gifise impamvu yacu kandi iyo ikintu kirinze kinshikira Imana iba yakiretse ngo kinshikire donc nahanje yo kumenya uburyo nshobora kuvyitwaramo nari nanaburiwe ndavuga ati nyene biriya byose nyene nari nabiburiwe ndabyigwa guceceka niyo mpamvu nacecetse nyene kiriya gihe kuko intambara y'amajambo nta kindi kintu cyo tumuyinesha ni guceceka rero biriya bintu sinovuga ngo gutungo umugari karavuga ngo wataye umwana ngo wagize iki nta muntu muzima yo umwana Stone nta muntu muzima utasaze udafise ibintu
udafise ibisazi muri wewe ntushaka guta umwana nibikunda kuko umwana niyo mpano ya mbere umuntu ahabwa ata muntu umwe ashaka kuyimuha niyo mpano iruta izindi zose sibyo rero nejo bundi ntuzokumva amajambo y'abana bariya ngo nakango yata nta muntu ata umwana ahubwo uzorindire igihe gisobanure neza by'ukuri ko wa muntu yataye abana koko sibyo kandi n'ubu sinza kuguha igisubizo nyacu nagusubije nta muntu yota umwana ntibikunda n'uburyo mugabo waramusagarutse avuga ati ndashaka dusubirane ndasaza imbabazi mimi ndashaka dusubirane turerana n'abana ivyo kuko atavyaravuga ntadashobora kuvyishura ntashobora kuvyishurako ntashobora kuvyishura ati warigeze kubiburirwa kuyane kuburirwa burya ukuntu umuntu ashobora kubwirwa ikintu yani kitaraba ariko gishobora kuzoba kandi burya cyane nizera yuko umuntu ashobora kugira impamvu abantu benshi duhura n'ibibazo no kubera ko tuba tutitegura ingaruka z'ibibazo twohura navyo tuzagutangura kwibuka ngere tugomba ku yani kugwana n'ivyo bibazo tumaze kubishikamo nako mwankanizeza ati reno ni iyo umuntu yitegura ikibazo mbere yuko iyo umuntu yihaye inyishu mbere y'ikibazo yuko kiza biramworera sana je nyene kucishura nafata umwanya wo kwiyumvira avuga ati ngo mbega ndishure gute aragarutse arakubwira ati mimi nuko Imana kwinginze ni mbabarira turera n'abana nituzave ducanga abana nyene niyo mpamvu navuze ati kukatavya donc icyo ni cyumviro cyawe sibyo ntavyo yavuze sibyo ngiye umunsi yabivuze nije nzomikunda mwishura kandi uko nzomwishura uzo wobibona nyene igihe nico nyene cyamaze rero sishaka gutanga igihe nanje ako ngo yanusigiyemwe akabaza nyine yes rega sishaka gutanga igihe ko urakurambira ngo nze kwishura ikintu kitaraba nawe uri kurancanga ntivyokunda none jambo sivuga ati ngo tubabariranirane right yes tugirirana imbabazi ko twe tuzoziharirwa nyine ibintu nk'ivyo none my goodness come on mimi reka gushira none si wumva nze kwishura ibintu bitaraba oya biramutse bibaye rero nanje sishava ngo nze kuvuga ngo kwishura ngo biramutse bibaye umunsi bizoba umva listen umunsi bizoba nzomenya nanje nishura hari kintu nge mugabo wavuze ati ngo wacutanga kuzura uragara ngo sinzi ngo ujana na babeli ahantu nyene ngo mukajyamanira nayo ngo umaze gutangura kubona gise kutangiye kumenyekana gato niko gucutangura yani guhinduka ukone mamu ndakwaje kino kibazo c'ubujujwe ni kubera ko gushika uyu munsi urabona ama media ni menshi ari abantu bayibonye kuri Waka Light abandi bakabibona handi ugasanga rero nabandi rero bavyumvise gusa yani kukuri kujya mugabo bakabatarigira bumva inyishu yawe wewe nangana mwarajyamana babere mugiye mu matunaje urukuvuga ngo natangiye uvuze ngo natangiye kugara ngo kugira ikingo maze ngo maze deja je natangiye kina filime naravuye numva kibya ataho bihuriye nabyo sibyo jewe natangiye gukina filime naravuye yaramaze kunyirukana nkavayo sibyo rero ibyo ntaho bihuriye deja ibyo rero byo kuryamana niki stone ndumukristo kandi novuga ngo oya canke yego wenda abantu ntabyo bokwemera ariko Imana reka mvuge ngo Imana ni izi ukuri kose nuko Imana izoshira urubanza abantu ko bamaze gushika mu ijuru kandi ngo nta cyahishijwe kitazoja habona impera n'imperuka buri kintu cyose kizoja habona ico kibazo kuvuga ati ngo cyahishijwe kitazoja habona none gute rero nk'ubunya mbega nk'ubu biramutse bishitse sivyo kuko ntabwo bana n'umugabo wawe birashitse juste nyine uratwaye inda utarabana n'umugabo yabise nagute iyo mbega woreka iyo ndikavuka canke woyikuramwe kugira ngo wihishe yuko yego yuko ukiri wa Stone kambaza ibibazo by'ubugugu kandi by'uburofa nandi ibibazo nabyo no kwishura uya ako kimenya kirakomeye cyane naco gituma yorazi kenshi iyo mbaje ikibazo deje abanzirike nkubwire ntanda nzotwara nyine Jesse ndumusambanyi ntanda nzotwara ndumukristo nyine Imana gufasha cyane mimi izofashe kako ngendera kujambo ry'Imana rivuga ngo shobozwa byose numi nkomezi rero Kristo nsenga kandi nkorera azompa imbaraga zo kunesha ivyo byaha ntabwo tuyibutsa ne yuko ari nabandi nyene bashobozwa nayo akuye musi abo nabo nanje ndije sishobora kurabira kubananiwe kuko intorabira kubanesheje sinduneshwa ndunesha mimi usigura umuhanga sana mu kwishura sinduneshwa Stone ndunesha mu izina rya Yesu namanuze usiga ujamwe kugira ngo nyine babashe kukigisha maze gushaka kuri kamera ukungene ugomba kwishura abafana kugira ngo abantu bamenye ukungene yani usiga uvyigizo bi kuko abakinye bama filme ari ukuntu mwama mwishuriye yani inyishu abafana bakeneye kuba kumenya kugira ngo gisine babone nyine yo wa my goodness mimi are so wow oya cyo ndi cyoco nuko ibyo twe turavuga
Imana iri hagati yacu ko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri cyangwa bakoraniye Imana ibiri hagati muri yo. Rero nzi neza yuko nubwo tuba tuko tuyaga ibindi uzamenye ko Imana iri hagati yacu. Rero ndiko ndavuga byose nzi ko Imana iri kumwe nanjye kandi iri kiravyumva. Niyo mpamvu ndiko ndavuga nyene uko ndavyumva. Wow, reka tuje muri karere rero ya filme. Nakoze sana cyane nibazo nyene. Kandi uzura mu mwanya nge Mana. Oye nubu nyene fungura sinigeze ndakubuza nyene yuko urya. Nyene. Okay tuje muri karere ya filme nene. Yep. Ni witeze kuzosubira inyuma rero kuba waramaze gufatisha nyene nka mimi. Oya ntiturabasura inyuma ahubwo turabatera imbere. Kandi nizejiste kuba ubunya yani karere yawe ahigize byanga bikunda ubunya na babana bavuga yuko wataye ubunyu ubasha nyene no kunabita uko wanavuze n'ijambo bivuga ati narakize. Listen, navuze ko nakize ibikomere ntago nakize n'uburyo bwo mu mufuko. Nini none buretse gatoya none ni gute none ushobora kuba umaze kuyitinga kuno kuntu ko amavuga cyo uvuga Justine ko utakize mu buryo bwo ku mufuko kandi kuko ndiho nabikubwiye tugitangura ikiganiro mimi umwaka weze ndagwerutse nyene wari mwiza gusa nabwo wari mwiza cyane nk'uko kuntu umva wabaye mwiza sana muri uyu mwaka Justine nyene umwe nyene none kandi mwana umva ati ngo umuntu aba mwiza ngo kuba ubwiza ngo n'amafaranga. Icyo ndi cyo ni kimwe nuko Kristo niko Imana inyitayeho. Imana iranyitayeho. Nubwo muvuge ko abantu bose Imana itabitaho baba irabita none bone nibameze neza we ntibona ko umeze neza. Jewe of course nyine none je umugore wanyitayeho. Umugore no kwitayeho ariko umugore ashobozwa n'Imana. Reka ivyo bintu byo kuza muvuga Imana urazi impamvu tubivuga jambo Imana kugira ngo Justine mwishira ibintu byishimye. Urazi impamvu tubivuga je nuko buri kintu cyose kiri imbere Imana niyo mpamvu ndabivuga cyane kandi Imana ni umuvyeyi wanje ni papa wanje ni tantine wanje ni mwene wacu ni umugabo wanje Imana ni byose byanje mukoresha yani karangwera byatari gusa mimi reka ndakubigira ariko stone buri muntu wese afise code pine yiwe nyene je nanje code pine yanje nuko nyene ni Imana ya ni code puke ya pine umuntu yogerageza ko puke nta muntu yogerageza ya gusemera ndabiko nakwishira ndagushimiye sana kubera ko kuntu wagize yani kubutigagaraga utagaragaje iboro by'uburyaje nyene kuvuga ati koresha umwanya ngo muhamagare ngaha bisigura je naburyagangira yarambabaje niyo mpamvu naye mubwiye we none nimugiye umenye ko yakubabaje ni kubera kutamubwiye ati kuba kino no kumva ku ruhande rumwe ingu nkoresha ikiganiro na je unyumve canke uduhunze impamvu ntabikoze nuko nari mu gihe cyo guceceka sivyo kandi ariko washugira ibikomere ni gute ruzi ko murongo narababaye muri jewe ndavuga ati one day tuzovugana nawe mimi ariko narakwandika ndarakubwira ati umugabo wari ngaha anya ingo umuhinyuze ntavyo deja sinari muri ntabwo nari muri competition nawe kuko wewe nangoye gukubitira ngaho hantu nyene ibintu nk'ibyo urumva no kunkuta ari kunkuta wewe yarafise impamvu aje haje yarafise mission imuzanye yo kugira iki yo gusenya izina rya mimi sibyo nta nikindi kintu cyari kimuzanye rero jewe rero nanje buriya hari intambara zimwe ntago bazigwanisha amajambo hari nizo tugwana ngero cece ivyabaye kiriyagiye byaradugije fan base ya mimi canke byaramanuye fan base ya mimi byarayidugije ahubwo yarantwikiye man yarantwikiye birenze karagatwikoreye hage wewe ndakubwire hari indirimbo ivuga ngo ndayibagiye ubugivuga ariko nukuva yuko hari nk'abantu nyene bashaka kubona nyine ko badugirira nabi kumbe ko baradupushinga kugera imbere sivyo rero muri kiya gihe novuga yuko yampushinze cyane yaratumye nyene abantu bamenya mimi abantu benshi barananyandikira ibi bintu nivyo iki uyu munsi arabajama none uramaze kumwandikira umubwiye ati thank you narabize mu kiganiro kwa Desante vraiment thank you waragonze ubwo wowe wababishiranga ibitutsi byinshi nyene jeyo renge kubasengera nko kugira bivuze jenge gusenga rero kugira ngo azogaruka gusaba imbabazi kugira ngo menye inyishu zo kwishura yariye kuko wavuze ngo uzoyishura ariko byabaye kandi wakoze ku mwanya wawe kandi wanakoze kunyihanganira ko wafashe umwanya munini wo kujya kandi nzi neza yuko mu kujya ndanyarutsa birenze sinzi guteba imbere y'isahani nk'ubu byandambiye okay ari abakobwa benshi rero bakene kumera gisi nyine nka mimi right now nike kiri wobabwira gisi bakora mukurikira bivaye no kungera waciye mu bibazo bitandukanye yani ku buryo wari ufise impamvu nyinshi zifatika zo gutuma ucika intege ariko ntucika intege bisi jambo ryonyene ryo kubabwira kugira ngo turangize iganiro cacu cyambere badushira imbere Imana basenge
mu byo bazogenda babamo byose mu byo bazogenda bakora byose. Yep. Harimo igira kabiri bagere guca bugufi no kubaha buri muntu wese, kuko kubaha umuntu wese nibyo nicyo kintu kingirije ngaha, cyo kintu kinunze kandi ngenda ndakiboneramo umugisha utandukanye. Rero kandi ikindi naco nyene baba abantu nyene bakora cyane, nimba wumvise impano muri wewe yigaragaze muri iyo mpano hari Imana izo iguheramo umugisha. Kandi nkuko meme urabona ko nahuye n'ibigerageza rero ncinjira muri filme bijye bigerageza gutuma mpeba filme burundu, kuko biravunana cyane igihe nyene ubonye ubuzima bwawe bugiye hanze cyane, biravunana. Ariko murabona ko ntacitse intege, narabandanije. Iyo ntabandanya simba ndi mimi uno munsi, ariko kudacika intege kwanje kwangize kwa mimi ubona uyu munsi, kuko yakoze n'ibikorwa byinshi ko atacitse intege. Nyene bakunze akoresha umwanya media, umwanya tubanye mu kiyaga tuhari turi muri Agape, yavyise ni Agape Ingaruka. Hanyuma mugende kuri Jeune Film bikore subscribe, murabe Ingaruka. Vuba naje ndaje maheza gihe. Rero Sabasi niwe boss ngabore ari focus. Sabasi yadukoreye umuti birenze. Nari niyivye gato yanyegwe amaze gukoresha mimi sasa mina we atujamalizana. Next time rero nzoganira nawe yene kuvyerekeye carrière yawe, je nako ndaganira nawe kuvyerekeye amatsiko nanifize kuri wewe. Wanyuzwe gatoya. Then murakunzwe bakunze akoresha umwanya media. Peace. Bye bye. Merci.